Hello everyone. Muraho ikaze muri Twige aho dushobora kwigira hamwe icongereza. Nitwa Christian hama ndabashikiriza ibiganiro bigisha icongereza. Uno munsi ndaza kubaganiza cyane ku majambo mu congereza cyangwa ibyo bita vocabulaire bijanye no kumenya amajambo atandukanye ashobora gufasha kuvuga neza icongereza. Mu minsi yahera twararabiye hamwe ivyigwa aho cyane nashimikira ku ndimburo cyangwa grammar nkuko bavuga mu congereza. Ariko no munsi ndaza gushimikira kuri vocabulary. Rero no munsi tuza kurabira hamwe ibintu bita ama phrasal verbs. Ama phrasal verbs cyane usanga ari amavuga cyangwa ama verbe. Kenshi na kenshi ama verbe iyo ari rimwe nkuko abafise ijambo asigura. So iyo tuvuze to look ijambo bisigura mu Kirundi tuvuga ni nko kubonekana. No kuvuga nk'akarero umuntu akabonekana nkunezerewe cyangwa akabonekana nkushavuye. Hari akarero nabahereje ngaha iyo tuvuze duti he looks happy. Iyo tuvuze he looks happy bisigura abonekana nkunezerewe. Hama he looks angry abonekana nkushavuye. Nico bisigura. Mu Gifaransa to look hano bisigura avoir l'air content cyangwa igihe ushavuye. Tugiye kuri ino ikurikira to look at. Kenshi abantu benshi usanga babizi to look at turazi nko kuraba nico bisigura niko twanditse hano kuraba. Mu Congereza turashobora kuvuga ati ni to direct your eyes to. No kuvuga uri kurerekana aho umuntu araba. Ni nko kuraba nk'ubu ndiko ndaraba kamera. So I'm looking at the camera. Nkako nakarorero sivyo cyangwa I look at the camera. Okay, tugiye kuca kabiri to look into. Uko nababwiye to look into birafise insiguro ya mbere. Insiguro ya mbere isigura ni nko kugura nk'akabati ukaraba indani. Cyangwa nimba ari isafuriya ufise ukaba iri indani ukaraba birimo indani. So you look into the cupboard cyangwa into the saucepan. Mugabo insiguro ya kabiri isigura to analyze. Nico kintu nagomba musanze no kuvugana ngaha. Bisigura to analyze cyangwa to investigate. No kuvuga mu Kirundi twavuga duti isigura ni nko gusuzuma. Sivyo? Bisigura gusuzuma. So to look into something bisigura kugerageza gutahura. Tuvuge ugasoma nk'ibipapuro vyinshi, amadokima menshi, ukaba uri kuragerageza gusuzuma ikintu kanaka cyangwa amadetail kanaka. So you are looking into that document. Okay? Tugiye kuca gatatu to look after. Look after bisigura kwitaho mu Kirundi. Mu Congereza turashobora kuvuga duti gisigura to care for. Nk'aka turashobora kuvuga ati mama wanje aranyitayeho. Mu Congereza turashobora tuvuga gute? My mother looks after me. Nico bisigura. Canke nawe urashobora kwitaho undi muntu. I look after my brother, my sister. Ako nakarero kanyaruka. Okay, kukakane look down on. Amaso uri kuragerageza kurabira umuntu hasi gutya umva bice bigoreza isiguro nyabaki. Bigoreza isiguro yuko umuntu uri kuramukengera cyangwa bamufashe nabi. Arivyo twavuze hano bisigura gukengera. To look down on someone. Gukengera umuntu. Bisigura mu Congereza to despise. Gukengera sivyo? Okay. Tinyarukiye kwa gatanu to look up to someone. Bisigura iki? To look up to someone bisigura uwo muntu no kuvuga uba umwubaha cyane. Mu Congereza twavuga to respect cyangwa to admire bisigura ni nk'umuntu ubona ko kumbure yaranguye ibintu bikomeye cyane ukaca wumva umuravye urafise gushima cyangwa kumushimira sivyo. Ego rero ibi nivyo bita ama phrasal verbs. Iyi musanzwe ni imwe ni phrasal verb mugabo ishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye atanu. Mugabo turashobora kugira n'izindi nyinshi. Mugabo no munsi mpisemo kugira izi inya kubera nizo kenshi zigenda ziragaruka. Ego nivyo rero twari twifuza kubashikiriza mu nyigisho z'uno munsi. Hama mwibuke kugira like na subscribe. Mushobora no gubisharinga n'abandi. Ikindi gikenewe nuko mu gihe mwipfuza yuko
twobandanya twigishanya icongereza, hariyo group ya WhatsApp tuzoba twashize mu commentaire, muzoce muklikamo muce mwinjiramo kugira tuzofashanye kuma twigishanya icongereza. Iki naco gikenewe, nanifuza ko umwe wese niba washoboye kuraba video gushika muri kano kanya, uce ugerageza wandike uburorero ukoresheje ano ma preposition kugira tubibonye mu commentaire turashobora kubakosora cyangwa tukavuga tuti wabitoye. Ego murakoze cyane rero, mugire ibihe vyiza, see you soon. Thank you.